Abadukurikiye mwese ndabamenyesha ko Wiringoma yapfuye kandi kuba yapfuye je numva nta nkuru irimo. Inkuru irimo nyine nk'abanyamakuru turayivuga ariko hari abantu bari muri zone y'intambara. Bari mu ntambara. Ndibaza murabonye kino ka video manje gucishiye kugira ngo mushobore kubona uko abenshi mu bamenyesha makuru nace cyane mu bari basanzwe bashigikiye uno mutwe w'izinyisha bazigo cy'u Rwanda commentaire bagiye baragira kubijanye n'urufu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma yarasiwe mu gitero cyabaye muri Rubaya cyakozwe n'ingabo za FARDC nyuma yuko zino nyeshamba zariko ziragerageza kuzibira yuko FARDC yo kwinjira muri Rubaya. Amajambo aracari menshi, ibinyamakuru bigiye bitandukanye biravuga, ibindi biravuga, ariko hari abatemera neza yuko uno mu Colonel Wiringoma yoba yapfuye, ndetse ko baragatego cyangwa gatrike kugira ngo AFC M23 ishobore kuronka donc icitwazo ingenda muvano yo kugira ngo ishobore gutanguza ibindi bitero ku buryo bweruye. Muri kino kiganiro tuje kuyaga turabe possibility zose zishoboka yuko Colonel Wiringoma ndetse na General Sultan Makenga baba bapfuye muri kino gitero cyabereye muri Rubaya canke batoba bitavye Imana, ndetse tunarabire hamwe amayeri yo bari karakogwa ku ruhande rwa leta y'u Rwanda kugira ngo bemeze amakungu canke bereke isi yose yuko FARDC iriko iraviyora amasezerano SSLF mu kwica umuvugizi wa kino gisikare cy'inyeshamba cha AFC M23. Renda gusaba uri dukurikirana kuraba ko wamaze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro n'amakuru tugushikiriza zo kwame bigushikira atakibazo na kimwe. Wose dukurikirana cyonda like n'ingenzi bitwereka yuko tudatamba twirira, ndetse bigatuma ibiganiro byacu bigira kure kandi hashoboka. Sangiza ibiganiro byacu mudukunde mwongere mudukundishe abandi, bizotuma dukorana ingufu nyinshi ndetse na motivation idasanzwe kugira ngo dushobore kubaronderera ayandi makuru ndetse n'ibiganiro bene bitari kwivumbi. Chez Twako DJ Black, iyi ni B-Info News. Woba wifuza kuja korera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Nongeye rero kuba ikaze ni karibu mwebwe mwese muri ko muradukurikirana ahanini aho tugiye kurabira kukijanye n'inkuru ziko zirabakimo mu canke inkuru zamaze gusakara. Ndibaza benshi mwagiye mubona n'amatangazo yerekana urupfu rw'uwahoze ari umuvugizi w'igisirikare cy'inyeshamba cy'u Rwanda M23 Lieutenant Colonel Wiringoma. Byarabaye mu ijoro ryo kuwa 2023 mu bucagucagu isaha 9 z'ubuca. Haravuzwe igitero kidasanzwe cyakozwe na FARDC muri Rubaya ahasanzwe hari inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Byavugwa neza yuko bari baje mu nama yo kugira ngo bashobore gutegura ibitero simusiga byo kugaba ngaha nyene muri gusubiza inyuma donc Wazalendo na FARDC bari bagomba kwinjira ngaha muri Rubaya. Aya makuru ndazi mwe wese mwarabashije kuyaronka ndetse muyaronka atakibazo na kimwe. Mu binyamakuru bigiye bitandukanye haravuzwe urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma, yaba bandika canke abakora ibiganiro byo kuvuga by'amaspeak bose barabivuze baranateba kwiyo nkuru cyane, ndetse ariyo nkuru novuga yuko iri kiraranga ano magenekerezo ya 24 kwezi kwa kabiri ndetse n'igenekerezo rya 25 niyo mvuga yuko ariyo nkuru iri aladini iri kirasirikira cyane mu bantu ndetse no mu bitangaza makuru. Ariko igitangaje nuko abantu bose batavyakiriye kumwe, kuko ubu tuvugana
hariho abataremera 100% yuko uyu Colonel Wiringoma yoba yapfuye ahitanwe n'ibi bitero vya FARDC, ahubwo abenshi bavuga yuko ko baragatego kateguwe n'inyeshamba za AFC M23. Ndibaza yuko mvuze uko abenshi muca mubitahura. Rero mubane natwe kugira ngo turabiri hamwe cyane mu guhura muri commentaire tukaraba eske ibi bintu nivyo canke birafise ikindi kivyinyegeje inyuma. Abandi nabo kundi ruhande baravuga bati Colonel Wiringoma yapfuye kera, ahubwo M23 yari yabuze uburyo ibitangaza canke ibishira ahabona. Abenshi bagiye baruka ku bitero vyabereye kuri Paul Karundu neza na neza mu gisagara ca Uvira, bivuga yuko ariho Colonel Wiringoma yoba ariho yapfiriye, kuko kuva kiya gihe ntiyongeye kugaragara ngo abantu bongere kumubona. Rero n'amakuru yabaye donc n'amakuru yabaye inyobere yatumye abantu benshi batatahura kumwe ndetse bakagira n'amakenga. Ku ruhande rw'iwanje ngo umunyabwenge ngo yamana amakenga, c'est vrai, birashobora gukunda ugasanga n'umutwe zino nyeshamba z'u Rwanda zakinye kugira ngo zereka amakungu yuko FARDC yakomeje kuviyora amasezerano ya Cessez-le-Feu cyangwa amasezerano y'agahengwe yari yatanzwe na President wa Angola Lorenzo wo guhera igenekerezo rya 18 kwezi kwa kabiri, ko twababwira yuko no muri Doha bari basavye kugira amasezerano y'agahengwe, ndetse no muri Washington bari basavye kugira amasezerano y'agahengwe. Ahantu hose bagiye baraca mu biganiro barabasavye yuko bogira amasezerano y'agahengwe kugira ngo abene igihugu bagabanywe, bareke kwicwa mu buryo ubu canke ubu. Nimvuze yuko umunyabwenge akwiye kugendana amakinga, kubera ko uno musi AFC M23 nayo yagaye ibitero, ariko ikigenda kwisonga ivuge yuko FARDC yaviyo amasezerano ya Cessez-le-Feu kandi ntizorinda kubitangura kera, kuko ubu tuvugana yamaze kuba itangura isora amatangazo ivuga yuko FARDC yaviyo amasezerano ya Cessez-le-Feu, ndetse ikaba itanagomba yuko hoba ibiganiro hagati ya leta ya Congo ndetse n'uwo mutwe nyeshamba za AFC M23 ngaha ku butaka bwa Congo. Iyi rupfu rwa Colonel Wiringoma abantu benshi baruhuriza hamwe, ntibaravuga ati eske nyamba bigenze uko bimeze gute. Ku rundi ruhande turumva yuko mu vyafashije FARDC kurasa cyane kugaba kiya gitero hakoreshejwe systeme y'abanya-Israeli, ariko tugasha twibaza tuzi cyane yuko Israeli cuditse hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ndashanda nabibutsa yuko mu gihugu cy'u Rwanda Israeli yigeze kuba ihazana ibigwanisho vyigeze gushikira cyane, bivugwa yuko ari igihugu cy'u Rwanda coba gikora ibigwanisho, ariko tuza gutoza dusanga n'ibigwanisho vyazanywe na Israeli ngaha mu Rwanda. U Rwanda ruvyitira yuko ari byo vyabikoze. Turabizi neza yuko umubano wa Israeli n'u Rwanda atari mubi, umeze neza. Tuvuge yuko FARDC yari gufashwa na Israeli kugira ngo irimbure bano basirikare bakuru muri M23, ariko navyo birashoboka. Bavuga yuko l'argent définitu, kandi leta ya Congo ifise buri kimwe umunyamahanga yohabukira canke yo kwirukira mu buryo buboneka, kuko ifise ibintu byinshi shobora guhendesha abazungu maze bakabayihurumbira kubwishi. Rero kubijanye n'urupfu rwa Colonel Wiringoma ntabwo ruratangazwa, aho benshi ndetse hariko harasukira amafoto yerekana yuko ari Wiringoma yoba yapfuye, ariko twagiye kubona mu mafoto yabaye menshi atandukanye, kumbure biza kutwereka yuko atari amakuru yo kwizerwa canke atari amakuru yo kuha ivyizere 100%, ariko bishoboka kuba navyo ugasanga Lieutenant Colonel Wiringoma yoba yamaze kwereka umukondo ijuru, nkuko twagumye tubimenyeshwa. Twumvise nuko General Sultan Makenga ubu tuvugana yoba nyamba kiriho, kuko hari ibinyamakuru vyinshi biko biravuga yuko yoba ari karavurirwa mu bihugu vyo hanze canke yoba yarapfuye, ariko ayandi makuru turosa avuga yuko Sultan General Makenga akivanwa muri centre de santé
ayo ngaha Masisi akajanwa mu gisagara cya Goma kugira ngo akurikiranwe amagara yiwe. Vyagiye kumvikana yuko bamwe bavuga yuko yoba ari mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza i Kanombe kugira ngo bamuvure, abandi bakavuga yuko yoba ari muri Kenya. Ubumbere amakuru akaba badiko baratanga bavuga yuko ubu General Sultan Makenga yoba ari karahemera muri Bomboni kubera ko yoba ari kumfiro bivanye n'inkomere canke uburyo yakomeretsemo. Ayo niyo makuru uvuga yuko ari 20 cyane muri kano kanya, ariko ngo umucamanza no igihe n'umucamanza cyangwa umwanya w'umucamanza mwiza afasha abantu bose gusobanukirwa buri kimwe. Rero mwumve yuko urupfu rwa Colonel Wiringoma rukirimwe rujiye rwinshi, nubwo vyafashe umwanya utari muto kugira ngo bitangazwe n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Twabwira yuko inyuma y'umwanya munini muri coalition y'inyeshamba za ASM 23 batarabitangaza, twagiye kubona usanzwe ajejwe ivya communication nyamba ntihenze Bertrand Bisimwa abinyujije ku rukuta rwa X Twitter, aho yavuze amajambo akomeye avuga ati intwari yitwangira bose, intwari nijya yitanga kugira ngo abasigaye abubu n'abazoza bazobeho bameze neza, nicecene mu guharanira agateka ka bene igihugu. Ayo niyo majambo nabwo kakaye cyakomeye byerekana yuko hari ikintu yagombye kuvuga nubwo atagiseruye uyu Bertrand Bisimwa, ariko byerekana neza yuko muri M23 hari kitagenda neza cyabaye, hoba haraye hapfiriye umwe mu bategetsi b'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Aya ni makuru uvuga yuko adasanzwe mu ntangamarara. Nari nababwiye yuko hari abandi bavuga yuko uyu Sultan Prito uyu Colonel Wiringoma yoba yapfiriye muri kiya gitero c'amadrone ya FRDC carashe inzu ye kiraberamo amanama y'abasirikare b'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda aha kuri poro ya Karundu. Abenshi bavuga yuko yoba ariho yapfiriye, ahubwo inyeshamba z'u Rwanda zigatinya kubitangaza kugira ngo ntibashobore kudemoraliza canke kuremamwo ubwoba abasigaye ku mirongo y'urugamba. Aya niyo yose n'amakuru karacicikana ku mbuga ngurukanabumenyi, ndetse ubona yuko abafise rezo canke haba harimo kuri, ariko no kurindira tukabiteranya byose tukaraba ukuri kwa nyako kugira ngo dushobore kugushikiriza abadukurikirana. Ivya Colonel Wiringoma je ku ruhande rwanje amakuru maze kwakira menshi nuko ibice 60% yoba yararashwe muri kiya gitero cyabereye muri Rubaya. Abandi nabo yumvira ibindi kumbure, tuzaturaba bukebwe kumbure, tuzaturamenya buri kimwe ngo ntawuhisha ngo umwotsi ngwinzu iriko irasha. Tubabwira yuko inyuma y'ivyo byose vyabaye imigwano canke ibitero vyakomeje vyerekeza muri centre ya Rubaya canke kino gice cimbwamo amabuye y'inzahabu canke gikugwamwo amakoruta n'ibindi cyari garuriwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda igihe kinini, ndetse imyaka yose kuva Kabila akiri ku butegetsi. Niyo makuru dufise yuko u Rwanda ariko gwicukurira ubutare ngaha muri Rubaya. Amakuru dufise nuko u Rwanda mu mahera gwakoresha muri planification y'umwaka wose bakoresha amahera angana, bakura y'amahera angana n'ibice 80% y'amahera bazokoresha umwaka wose mu gihugu cy'u Rwanda. Murumva yuko kino kirombwe ca Rubaya kiteko kirakora ingaruka mbi ni nyinshi konyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ingaruka mbi ni nyinshi kabisa, kandi ndibaza yuko muzogenda murayibona bukebwe nk'uko tubibabwira buri munsi ko bukeye nuko bwije. Rero mwe mudukurikirana ntimutangwa ko mukurikirana ibiganiro byacu ni mu masaha y'ijoro. Reka ndabike bandure mu bimeze mukomeza kudukurikirana, nizera yuko mukomeza kumenya byinshi kandi byimbitse. Bavuga yuko ngo inkende ngo iyo yuriye ikomeza niko ikomeza kukwereka ubwambure bwayo, kandi ngo kimonyo ngo mugufa kimera moya kavuze umutama araho. Reka renda bashimye cyane mwe bose dukomeza kubana mu biganiro n'amakuru tubashikiriza. Ndizire ko bigwa neza ndetse bibonabashikira mu buryo budasanzwe kandi ku mwanya, kandi ndizire ko tuzongera ku munsi w'ejo mu biganiro byacu vyo ku munsi w'ejo vy'amakuru cyane politike, umutekano, diplomasi. Bye bye.